Matiya sabwe uracari mu ho twavuze ko ari kuzindura none bugerega ni wabisiguriye neza bimeze gute neza na neza ntabyo wari bataho ntabyo nataho we nakubwiye nki urabona pastori wacu ibintu hangaye yigira urabyumva sinakubwiye ko hariho amahera umugira neza yaduhaye muko tutazi yari tutazi n'irengero ryawe mwakizetse ikindi naco twokwemera kurongorwa n'umunyabyaha none ubu n'umuti wobu umuti nta wundi muti ubu uri guhitana ubuhiri uno musi ntiyigisha n'ishengero ntirikorana nibyo ahubwo we wari kuza umusohokanye kebikunda ntibishoboka aho byakabiri ni kera ururi bwoko yuguzanye ntirubangutse ronze akaruka rangutse no musi bakwita tubikurako nta numwe twinjirana nta numwe twinjira mu isengero nta numwe kwemera gutwagwa n'umuntu nk'umunyabyaha uko nyene niko sawa uru niko sawa turaba mu aho ni ukwitiruka uri bubiri carimwe turiko turateba aho tugende kokwe yatabuka cyane goga udahana imbwa bigwiza imisega dushobora kubyemera ntibyumvikana ntawo byemera mwebwe nibi mbega uvuye ko mutagomba kudufasha urugamba mwebwe ubu ntibikunda ntibishoboka mvuye ku rusengero mvuye ku rusengero rusengero rwahe muri ko murarutabagaza muri ko muragwonona noneho ivyo biga ntuzowe muri ko mubijanaye ibi bintu pastor kiratugirira ntitubyemera pastor none yakiziki amahera wamugira nece yaduha twara turazi yari amwe yatangwa na kizeze urazi yari none namusha gutwara amahera ikindi naco umunyabyaha ikiracho n'umunyabyaha koresha urakwemerera gutwagwa n'umunyabyaha uno munsi rero nta winjira mu rusengero yagenda bukebuke su ayo mahirisi mwari kujana kugwanisha mu rusengero erega hari kibazo murakoranye inama hama mukavuga kababaki none muca mujana amahiri aho mugomba mu abantu bose babanyabyaha cyo kimwe ndadukubagwanya abanyabyaha n'ukubagwanya n'ukubatuza ya nukuri suko kandi ndabasabye munyumvirize mwabonye ko hari ikibazo muca mutima kw'inama umuntu wese akavuga icyo abona akavuga ingorane hiri hama bigatoreka umuti hanyuma iyo nama niki itangura kuvugirwamwe n'abajya nyene izova mwiki barabumviriza iyo hamaze kuba inama umuntu wese aravuga ikibazo kandi kubera tumaze kuba turi benshi umuti uraboneka ivyo by'inama Matiya umenga hamwe ndabyumva mugabo vyodutevya hari gihe bambanza bamugumiza ndabyinama nukuri ndabasavye ikigongwe munyumvirize mwege muraza mutume kw'inama hama ivyo vyose muvuga vy'amafaranga mutaze yagiye mushobora gusanga amafaranga yarakoze mbega mwibage yuko abantu bagiye bakora ibintu mwene ivyo bavundiye mugashi uyu musi ataba bakiza arakora ibintu mwene ivyo umviriza ndababwire muri ko mutwara amahiri uwo ntiwoba ari umuti ahubwo ko bari umurozi none ndagiye Matiya kandi uwo mukenyezi igihe kimwe yaravuze ibintu byagize akamaro aratubirekere ngaha jembo numenga twobireka kabaye n'ahandi ko ndavyiyumvira wosanga byogira akamaro kandi uwo mukenyezi n'umusenzi akomeye baraye ngaho mu masengesho kandi rero cyo twubaha twokubaha abantu b'abasenzi buri kiyo bavuze hari igihe n'Imana ibakoreramo gasanga baravugishije Matiya turindire twari tubirebe twemera iyo nama usanga hari ikitumbiye hayira kwegere kubona negasha nagira ngo byo twasomye byose intambara z'abakirisu izubuhirika muhumba nake twari twihenze erega ngo mutindika nasaba inyama n'amaraso nako twari twibagiye ijambo ry'Imana ga wa mugabo sha ahubwo ntiduhuye n'umuntu duhuye n'Imana